Ndabaramukije mwebwe mwese muko murakurikira televiziyo Isanganiro kaze muri no mwanya w'amakuru avugwa muri rurimi rw'ikirundi twabateguriye nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Mu gihe abagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu 2015 badashikirijwe ubutungane bw'u Burundi nta naguka nyaryo y'imigendanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda rizoba vyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu kuwa gatanu heze aho yariko yishura ibibazo vy'amenyesha makuru mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta. Mu gisata c'amagara y'abantu naho iyo ingwara zo mu mutwe ngo ni ingwara nk'izindi bivugwa n'umuhinga akurikirana izo ndwara ni mu gihe inondwi ishira hamwe Psychologue sans vacances rihimbaza umunsi wahariwe kugwanya ingwara zo mu mutwe. Amakuru saye gusa mu mwanya nizo nizo. Ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'uburimyi. Bamwe mu bashinga amateka babona ko abakurikirana ivy'uburimyi n'ubworozi kuva mu ntara no mu makomine boshigikirwa, basigura ko badafise uburyo kugira ngo bashobore kurangura neza ivyo bajejwe gushika ku mitumba, ibituma atamwimbo uboneka. Sanctus Niragira umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi amenyesha ko abo bakozi bagiye gushigikirwa. Yavuze ku munsi wa gatanu yishura ibibazo mu nama nshinga amateka anavunira akagohe abadakora neza ko bokwikebuka. Inkuru tubaza Lidi Gahimbare. Bamwe mu bashinga amateka bashikiriza amakenga y'ingene abajejwe uburimyi mu makomine bahabwa agashahara gato maze ntibagire n'uburyo bwo kwiyunguruza. Eka nabo bajejwe ku rwego rw'intara abo bita abadepeyaye bahabwa igitero gike ku kwezi, ibituma batarangura neza akazi kabo. Hariya hasi mu bene gihugu umugoronome umuveterineri agenda n'amaguru ntafashwe neza, umushahara wabo bavuga ntibashikara n'ibihumbi 100. Donc n'abakozi bafashwe nabi ku buryo bari bakwiye nabo ko bafatwa neza kugira ngo igisata c'uburimyi n'ubworozi kigende neza. Mu ngendo twagize mu buruhuko twasanze hari imyidogo myinshi na cyane cyane mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara, aho twasanze by'ukuri bakora batorohewe na cyane cyane mu kubura uburyo. Nta frais de fonctionnement bafise, bya bitoro birabagora kuronka n'ibindi byankenerwa kugira ngo bya bikorwa bajejwe heze babikore neza, bashobore gukurikirana babagorana mu makomine bashike ku rubuga ko kuko byategerezwa hama wa mwimbu uboneke. Nk'ubu gushika ubu aba BPI bajejwe ankadrema z'intara baracaronka igitoro kingana n'ilitiro 100 ku kwezi kandi bakaza kwitora ngahe Bujumbura. Imagine umu BPI abavuye mu Yinga, Kirundo canke Tuzaruyigi aje gutora litiro 100 Bujumbura, mwumva pa rapport y'igitora konsoma ashika n'igitoro kingana gute yoshobora kumutuma aja kuri tele kwa nkadra abarinyi n'aborozi. Nuri uwo muntu umva ko mwitega ko rapport imeze gute. Kuri ayo makenga umushikiranganje w'uburimyi Sanctus Niragira yishura ko abo bakozi bari bakwiye gufatwa neza, ariko akavunira akagohe abadakora kuko basanzwe bafitaniye amasezerano na leta. No kuvuga naba nyene ntituzobibagira, nabo nyene bazoteba bashikirwa kugira ngo bashobore kudufasha uko nyene tubikeneye. Mugabo nagira ko urumva tubagabisha aba monitere bavuga ko badakora uko bategerezwa gukora, kandi bo tuza dufitanye amasezerano. Urumva ko baba bariko baraduhemukira kandi baba bariko baratanga akarorero kabi kwabo bagenzi babo bajejwe amagara y'ibitungwa kw'iyo mitumba. Umushikiranganje mu byajejwe harimwo uburimyi ahamagarira abantu bose bakora muri ico gisata umwe wese kurangura icajejwe kugira ngo bagwize umwimbo mu gihugu. Urakoze mugenzi wacu Lidi Gahimbare kuri iyo nkuru. Ukunaguka nyavyo kw'imigenderanire y'u Burundi no Rwanda kuzoba aruko abagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bashikirijwe ubutungane bw'u Burundi. Vyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana yishura ibibazo vy'amenyesha makuru mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta cyo kuri wa gatanu mu ntara ya Kayanza. Tumukurikire.
imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi imeze neza nkuko abivuze mugabo kugira ngo yuguruke neza ijana kwijana hari ikintu Burundi leta ya Burundi yasavye Uburundi bwasavye ko abantu batembagaje leta muri 2015 bashikirizwa ubutungane bw'u Burundi ivyo bitabaye ivyo vyose abantu bagenda bavuga ngo imipaka yuguruwe abantu nibabimenye neza uko bimeze ivyo kubana ngaha ku mipaka abantu murazi ko bagenda n'amabisi aragenda mugabo imigenderanire nyayo hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntishoboka u Rwanda rudatanze bajya abantu batembagaje ubutegetsi muri 2015. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu ingwara zo mu mutwe zitegerezwa gufatwa kumwe n'izindi ngwara zikavugwa kare kugira zikire ivyo bivugwa na Alain Joseph Hatumwimana umwe mu bahinga akurikirana ingwara zo mu mutwe ahurikiye mu ishira hamwe Psychologue sans vacances mu gihe inondwi iryo shira hamwe rihimbaza umunsi wahariwe kugwanya ingwara zo mu mutwe. Alain Joseph Hatumwimana ahamagarira abarundi kuza kwipimisha kuko biriko bikogwa ku buntu. Tumukurikira. Umunsi ishira hamwe Psychologue sans vacances ryatanguye indwi ryahariye amagara meza yo mu mutwe. Ni indwi tuzokoramo ibikorwa bitandukanye harimo kwakira abantu bafise ibibazo bifatiye ku magara yo mu mutwe haba abari kubaca mu bisesereza mutima haba abafise ababo bari mu bisesereza mutima ndetse n'abafise abagendana ingwara zo mu mutwe kumbure bakeneye ubufasha bw'abapsikologe. Umwitwarariko wakira muntu wese n'adutumye twumva yuko kumbure hariho abari kwaca mu bisesereza mutima kumbure hari abafise ababo bafise ingwara zo mu mutwe mugabo biyumvira yuko ubu bufasha buzimvye. Niho haho rero twavuze tuti reka iyi ndwi tuyugurure umuntu wese yifuza kuronka ubwo bufasha aze yakigwe ku buntu. Indwara zo mu mutwe ziravugwa zigakira. Kuno rero zivugwa zigakira kubera ko umuntu yivuje kare. Iyo rero umuntu yivuje aravugwa agakira ndetse akabanza kuvugwa n'ikibano mu gihe mu kibano bamaze kuba barahimirijwe bamaze gufata nkama ibi by'amagara yo mu mutwe no mu gihe ikibano kitashoboye kugira ubufasha bukwiye iyo bamwegereje umuhinga yize ivy'inyifato imibereho no kuremurura imitima baravugwa bagakira. Uno nawe iyo ingwara imaze kuba novuga yarasesereje uwo muntu haragera igihe biba bikenewe rero ko umuntu aja no ku miti yo kwa muganga. Iyo rero uwo muntu yagiye kwa muganga akavugwa agafata imiti nkuko bayimusavye akumviriza impanuro z'uwo muhinga yize ivy'inyifato arashobora kubandanya ubuzima bwiwe agakira agasura mu kibano kandi akabandanya yiteza imbere. Niho rero ntera kamo abantu bose kumva yuko amagara yo mu mutwe arico kimwe n'ayandi magara ukaba nkako udafise amagara meza yo mu mutwe ntaco yimarira. Mu gisata c'amagara tuje mu gisata c'ubutunzi ibanki CRDB iratanga ingurane ku nyongiri hasi ku bantu bakorera mu bisata vy'iterambere nkuko biri mu mugambi wa leta vyashikirijwe mu kiganiro cahawe abamenyesha makuru aho iyo banki yatangura guhimbaza imyaka 10 imaze itanguje ibikorwa vyayo mu Burundi. Urongoye igisata c'ubudandaji amenyesha ko bakoze bunguka kuko batanguje umutahe urenga imiliyaridi 19 ubu bakaba bageze ku miliyaridi zirenga 40. Kurikire Arnaud Rugema arongoye igisata c'ubudandaji mu banki CRDB. Musanzwe mubizi yuko leta y'u Burundi iciye muri la BRB yashizeho ico bita la définition ya secteur porteur de croissance. Ivyo rero banki CRDB ibirimo cyane ku buryo izo secteur zose zitwa kari porteur de croissance zaronse byo no kwita avantage ku mataux d'intérêt. Tubirimo cyane kuko turamaze gutanga ingurane zirenga miliyaridi 30 ziri muri ivyo. Bisigura yuko abene gihugu baze gusaba ingurane ngaha bakaba bari muri iyo migambi ya leta iteza imbere igihugu. Bose turi kumwe ngaha kandi bararonka ayo mataux d'intérêt ari hasi. Igihe dutangura ibanki twari dufise umutahe ushika
ku miliyaridi 19 n'amajana $500 n'umunsi umutahe urarenga miliyaridi 40. Baza ko bitahuritse banki yagiye iratera imbere kubera abo twagiye turakorana le secteur clé gushika kuno munsi kandi turabandanya nko mu myaka 10 muzogaruke murabe muzosanga tugeze ku miliyaridi 100. Iyo banki nyene ngugiye gukorana n'ishira hamwe Greater Vision mu kubaka ubwiherero rusangi, ivyo ngo bikazofasha mu gukingira ibidukikije. Kurikire Nadine Ndabigengesere wo mwishira hamwe Greater Vision. CRDB Bank ifatanije na Greater Vision mu kubaka ubwo bwiherero mu ntumbero yo kugira ico bita valorisation des lieux touristiques, kuko twasanze ari kibazo gisanzwe gihangamiye igisagara cyacu Bujumbura ndetse n'igihugu cyose, kuko ibyaro birerekana neza yuko ibice 16% mu Burundi arivyo bifise ubwiherero. Rero ndashima cyane icyumviro cya CRDB Bank cyo gufata iya mbere muri ico gisata. Iyo projet izoza gushimangira cyane gutera agacumu kumwe mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije. Gute ubwo bwiherero buzoba bwubatse ku buryo kijambere, aho imyanda izokwegeranywa izogaruka gufasha abene gihugu mu burimyi bwabo canke mu kugira ico bita biogaz. Niko twateguye kuzubaka ubwo bwiherero, no kuvuga hazobaho ico bita valorisation des sous-produits. Si kintu gisanzwe kuko kizoba kije gufasha mu gisata c'amagara y'abantu mu guhagarika kimwe bita defecation en l'air libre, kwihagarika ku musozi. Ivyo navyo bikaba ari ibintu dusanzwe tuzi twese yuko bisanzwe bibangamiye ikirere na bimwe byitwa climate change, ihindagurika ry'ibihe. Ni hano amakuru twari twabateguriye aciye arangira. Mwakoze mwese kuyakurikira, mwandanye mugira ibihe byiza kuri televiziyo y'Isanganiro.